none rero gwaruka nimutangure guhoha ikivi guhoha ihayanishwa ry'akazi rigira gatatu mu Burundi mu ntumbero yo gushyira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere politiki ijanye n'akazi hamwe n'umugambi w'igihugu wo kugwiza akazi kugwaruka leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi yaratunganije ihayanishwa ry'amashirahamwe y'abikorera ivyabo akongera akagwiza akazi ni kuva kw'igerekerezo rya 17 gushika ku rya 20 Myandagaro umwaka wa 2022 ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ku kibuga cy'inkino Ngoma. Iryo hayanishwa rizoterwa iteka na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ku civugo gikurikira urunani hagati y'amashirahamwe ya leta n'ayabikorera ivyabo mu kugwiza akazi no gukangurira urwaruka gushinga amashirahamwe niryo shimikiro ry'iterambere rirama. Mahinguro n'amashirahamwe ya leta n'ayabikorera ivyabo namwe amashirahamwe y'urwaruka kaza muri benshi mumenyekanisha ibyo mukora munahamenyera ibyo mutari muzi. Turahamagarira kuza Igitega muri iryo hayanishwa kugira ngo gwerekane ivyo rumaze kurangura mbere ragwagwaruka riko rwatangura ubu rushobore kumva ingorane ugwaruka bagenzi babo baba baragize kugira nabo ntibazicemwe urumva ni nk'urugendo shure uri karatangura ashobora kumenya ati bajya akabagoye naka natwe tushiye tuhinyanyuriramo akabirya rero harategekanijwe kuzotanga udushimwe ku mashirahamwe azoba yitunganije neza kurusha ayandi. Mufise ico mubaza akura kuri 77 amajana 47 amajana 380 61 amajana 345 amajana 815 39 amajana 294 ubusa kabiri hamwe no kuri 79 amajana 537 amajana 954 Uwimaniha imuhera mwitiro